inyuma ya kino gikorane cy'ivyuzuye mbega iminsi ndwi mwari mumaze mutari hano ivyo mwari mwiteze n'ivyo mwabonye uko umuntu yumva kiba ari ikintu coroshe kuko umengo uvuye mu yindi si mumaze iminsi ibiri ukanira n'abantu batabona urasenga uriko urabona ijuru uriko urabareba ugacura n'abantu benshi cyane muri gishaka cyambere umwanya nk'uyu umeze nk'umuntu ariko araraba mbega habaye ama tuvuze ngo ivyo nari niteze ivyo nabonye igihe cyose ibintu vyitirirwa Imana ama haba ibirenze ivyo umuntu yiteze kuko umuntu ni muto cyane uburyo yo kwitega ibintu bivanye no kwangana hama Imana ikoze nk'Imana umuntu arengerwa mu bantu habaye ivyo Imana ishoboye gukora icubahiro cya Yesu Kristo. Prophet Joshua nyuma yuko nyuma y'imisi mwakoze ibitangaza byinshi cyane mukoresheje n'Imana nkawe wiyumva gute umaze kubona abantu bakize bagiye batandukanye kandi bagakiriya za ngwara zimwe abantu baba biteze ijambo ry'Imana riguma ari ukuri kandi igihe cyose yabonetse abizera Imana ishitse ivyo yashikanye kera bakabibamo by'ukuri iyo abantu bakize ndatangara mu bana kuko si ikintu umuganga yakoze ni ikintu cyakoze Imana abantu batabona umunezero ni kuba icyo Imana yamamagariye kuba kiba cabaye ubona rero umuntu akira niyumvira ari kuba mushika waje ari kuba uwo tuvukana ari kuba n'atari uwo tuvukana turavukana mu bantu n'undi murundi mu ncamake n'umunezero abantu bose bagize n'umunezero nanjye bari kuko ndagira muri Yes, Prophet of Jesus twashoboye kubona bamwe mu bantu bavuye mu bihugu byo hanze ndavuga Canada ndetse na Amerika bari bashoboye gushika nga wanavuze ko mu minsi iri imbere ushobora kuzogenda gukorera igiteramo nimba atari banga tuvyitege ryari mbega uzogenda ujanye na chorale yawe canke bizoba vyifashe gute ibihugu byinshi biko biramamagara muri uyu mwanya byinshi muri Europe muri Amerika ubyumvikana yuko bitamatanye na Joshua ni munini bimatanye n'Imana nini babonye abantu babonye Imana barayifuza ahantu hambere bariko bariruka cyane nabo mubiri ariko cyende inganda umukozi mbura kimaze niteguriye kuja Imana igomba ariko mu ncamake yari ibikorwa byinshi bizoba mu kontina yose kubwa Kristo Yesu cyo twifuza ni nuko hiyo naho nyene bohura na buno buntu Imana ihamagara abantu ikabasukamo ubuntu butandukanye umwe imuhiri undi kamuhiri undi kamuhiri ari byo rero Imana yampaye ivyo navyo yampaye ni kubwabo umunezero uko musubire wohura nabo kibazo ngozo jana na chorale byo bavyiza janye nabo ariko urumva bagutumira nibo rimwe nari bavuga ngo muze 10 muze 5 n'ucuremera abantu bo tutaje 20 nitwoza kandi n'ubukozi b'Imana muri icyo kibazo nyine hariho porogaramu yo kujya Dubai muri ino ntumbero y'ivyuzuye iracahari porogaramu yo kujya Dubai iracariho niyo nahagarara ariko murazi ibyabaye muri Iran ivyo vyakoze muri Dubai ubundi twakuba tugiye Dubai mu bikurikira harabaye impinduka zituma koranca Dubai kitaba genda genda kwisi ko ari bwo nza kugereza kujya gukora ariko igikoranca tugitegura kwiyo camvuga uzojana nanje mu bariri hamwe n'abo bariri bashasha uko barakora nibaza ko mu byo nipfuza yuko boronka mu makado nuko tubafasha kurondera ama passport kuko inyuma aho ngaho ibikorwa biratangura muri conference de presse wakoresheje abamenyesha makuru urashobora kuvuga ko abarinzi bashasha muri Kongo bariko bararuka batari mu bazohiganirwa n'imodoka uzoshobora kwegera imbere azoronka surprise nyinshi ndetse akazoza uratoramo 2 canke 3 bagwerekeza iyo ugiye muri bikorwa bishasha haba Dubai canke muri Europe bariko barakuronde twitege ko uzotoramo 1 canke 2 bazoshobora kujana nawe iterambere ry'umuntu ritagize uwo rifashije icyo kimwe n'uburozi iterambere ry'umuntu ritegerezwa gufatanya n'abandi uyu mwanya magaze ngandi ko ndavuga ku iterambere ryanyu ni kamera mwaguze tutari kumwe hama ico gikorwa cyanyu kirakoze muri kino gikorwa igihe rero Imana indugije icyumviro cyanjye nuko n'abandi badugije ndafise indoto kujanye n'indirimbo za gospel mu Burundi ndafise indoto nini birenze uko abantu bazibaza rero twitege ko bazoba mu bikorwa nk'ivyo nivyo barindiye gukora nivyo turabacanamo mu izina ryacu igihugu cyacu cyo kwitega iki na impact kuri kino gikorwa cyakorese uyu munsi mubona yuko ejo hazohinduka iki impact positive ku gihugu canke ku banyagihugu canke ku isi yose bivuye kuri kino gikorwa cyabaye no munsi igihugu kigizwe n'imiryango nimba ngaha imiryango irenga amajana igihugu cyamaze kungu
kuko impact nini uyu mwanya nujya muntu yatashe akize ariko araryoha nujya muntu yatanye byiza igihugu rero cunguka buri munsi cyane cyane ku muntu nkanjye niko ndasenga abadahimoni babo ibikurikirana umunezero ari ibintu navuze by'iterambere abantu bankurikirana barabizi ni kenshi kugira ibintu ku gihugu bakabibona icyo igihugu kigiye kunguka cyambere n'iryo terambere ryinjiye mu miryango umunezero winjiye mu miryango n'abantu bakize ikindi ninda atabonye bino bintu ari mu mahanga atovuga ngo Uburundi n'igihugu cyiza igihugu kigenda noneho ngo kusanya abantu bangana gutya mu gihugu kitameze neza hari ikintu kinini cyakoretse igikurikira bajya abantu bava mu mahanga baza ngaho igihugu kiba kimaze kunguka kuko igihe cyose umuntu arisha indege itanga ikori burya ari ikintu cinjiye kandi abantu baba baza muri kino gihugu igihe cyose umukozi w'Imana ariko araduga igihugu kiravyungukamo narababwiye yuko 60% y'abantu bagendera Nigeria baba bagiye kuraba Prophet Joshua ejo nejo bundi tugomba ko abantu baza ngaha kurondera Prophet of Jesus Joshua kurutukuntu barondera ikawa ivyo navyo bifise inyungu kuri aeroport bifise inyungu ku ndege yose yinjira ngaha bifise inyungu ku ba investisseur kuko abantu baje ngaha bazogenda baguze inzu bazogenda bubatse bazogenda bariye muri hotel bariye bazogenda barisha hotel yose n'amafaranga yinjiye kandi yose yinjiye muri kino igihugu c'amacunguka buri munsi y'umunyagihugu ariko arakora ibikwiye turabe ibihugu byo hanze tugire target yo kubantu bwo hanze aha mu Burundi tugiye kuraba nk'abacuranzi bari za Cankuzo za Cendajuru zahe hajya nta matara umuntu ashobora gukurayo akabazana kugira bashobora kuboneka bashobora kuja kuri scene international nabo nyine bashobore kuzogira ayo yigwe nicyo ndiko ndakora igihe navuze new talent ivyuzuye new talent twariko turondera abantu bose batazi hama bararungisa ama video b'ingozi yaba nibatandukanye hama harabaye preselection hatogwa bato biye bintu bizogaruka buri mwaka kugezaho ingabire yose talent yose yinyegeje izoja habona ariyo talent nyinshi Uburundi buratunze mu rugezo Uburundi gusa nibutuze gusa ibifadika izabu turazifise ibindi ariko Uburundi buratunze abantu abarundi bari extremement talentueux siko mubizi Uburundi buratunze ahubwo Imana idushoboza kugira ngo ibikorwa nk'ibi tugire inkomezi nyinshi zo kubikora kuko ibikorwa bitwara amamiliyoni menshi Imana ibyo gusinguza tubikore indoto zacu uko hariya ubu cyo tumumva ko tugiye gutangura gukora ivyuzuye ruguru kugira ngo tubasange igihe zo korera ruguru tuba tugiye no kurondera talaziri ruguru cyane kuko ino programme y'ivyuzuye mu mwaka iki ni cyenda kuva muri 2017 kiraba igikorane kimaze kuba kasha uvyumvise nikorane ucyumvise ucubona igihugu ucubona ibintu binini ko tugomba yuko nawo banashike Joshua twabonye uri kurasenga umwana wawe Samira Senderi mama aratambuka mbega uba hari amavuta bashasha uri kurarima umwana wawe cyo tuzogarukira ayo dusanga ari barakiza Imana ihaye umuvyeyi ikamuha abana imuha ingabire iyo ngabire umuvyeyi arashoboye kwikoresha icyo cyitwa cyiza icyambere nuko umwana arungikwa ku ishuri kugira ngo yige cyo waje ku ishuri ariko jewe kuba nzi gukorera Imana ariko ubuzima bwanje ni kubera ko tutagize umwanya aba bana batangiye kunsengera wenyine urarengera niho bantu basengera neza kuruta ukuvyibaza kuba rero asengera umuntu bakabibona ivyo babikora mu ishengero asengera abantu bagatembagara bakabohoka amavuta mashasha niko Imana yari imeze hama amavuta ava ku mutwe yarona agashikira bari hafi bose bari hafi n'abanyene nibo kurengeje ni kuri inshuro nyene turi ngaha twaduheruka ibiteramo biheze event iheze turonka ama award inshuro igiki cyahindutse ahubwo kuri wewe nyene uno munsi habaye iki cyahindutse isumba ujya mwanya hacatangwa kandi n'ama award ntibyari byoroshe iyo dukoze hakaba gutangwa ama award byaradutwara umwanya wo gusengera abantu hama abandi bantu baribaza ngo igituma abantu baza mu gikorane baba baje muri award byabaye byiza kuko bamenye ko abantu baba baje kurondera Yesu hama award nitwazishizeho ngo zifashe Yesu aronga abantu award twashizeho kugira ngo Yesu aronse abantu agirire neza n'abandi bantu bamukorera imyaka yose rero unavuga bajya abantu baje benshi kubera ko baje kuraba barirenze baje benshi kubera ama award ubu rero babonye ko abantu baza benshi kubera Yesu
hama twebwe twemeye gushiramo ama award kugira ngo kuno kuduzwa kwanje, kuno kugirirwa neza n'Imana kwanje, kuno kuboneka kwanje bigire ivyo bifashije abandi benshi. Mu ncamake byadufashije kuko twakoze umwanya ukwiye. Muheruka ngaha mu myaka iheze nitwasengera abagwayi kujya, nitwanga umwanya wo gusengera abantu uko vyabaye, ni nuko bizobandanya rero, bizora biba mu bimwe ukwavyo ibindi ukwavyo. Ariko icyo wasabye yuko kigiye kandi kugaruka Ibijumbura haciye imyaka 3 nuko nyine bigiye kuba. Nico navuganye n'Imana si 3 gusa, ni muri 2030 suko tutazokora ibikorane, tuzokora ibindi bikorane by'imisi 3 imisi 4, ariko ivyitwa ivyuzuye tugitwaye mu zindi ntara. Bino bintu vyatanguriye Gitega kubera iki twe turabikora ahantu hatandukanye. Hazogera igihe abantu batahura ko ibi ivyuzuye ni umugambi w'Imana mu gihugu no kwisi yose. Azonagera igihe ndavyemeza uyu munsi bitabaye umwaka, bizo umwaka wari wose aho le 77 uzokwitwa umunsi wo gusenga mu gihugu, aho abantu bazohabwa konje. Ico ndakizi kuko navuganye n'Imana mu nama, ariko igihe bizoba Gitega niho muzomenya ngo bino bintu kumbe n'ibinini gutya, kuko Imana yambwiye ngo hoteli zose zizokuzura. Uce baza kubera ko uvuze ngo hoteli zose zizokuzura. Dufite umutima wo kwereka abantu yuko ibikorwa by'Imana bishoboye guterera mu iterambere riri mu karere, kuko ari abantu babitandukanye ngo abakozi b'Imana n'ibikorwa by'Imana ni ibintu biri ngaho gusa by'abantu bikusanyiriza ko amafaranga. Ibikorwa by'Imana n'iterambere, uyu muntu yazanye bino vyuma yabiriye amafaranga, izo ni famille zigiye kubaho. Ibikorwa by'Imana birabeshaho abantu, aho Imana iri kwirakora iterambere riba rihari. Harageze gusa ko abantu buguruka amaso babitahure, uko muri Nigeria babitahuye muraza amakuru ya Pastor Chris, uko Zimbabwe babitahuye muraza amakuru ya Prophet Barenjo, uko Malawi babitahuye muraza amakuru ya Major One. Ibikorwa by'Imana ni igihe cyose Imana yagurukije umukozi wayo mu gihugu, ni iterambere muri icyo gihugu, ni iterambere mu miryango. Rero kubera ko abantu bakuze babona igicapo kitari cyo, bumvise umukozi w'Imana bumva umuntu gusa akeneye amafaranga, ariko muravye bino bikorwa uburyo byatwaye, uramuza kumenya yuko atari abantu bakeneye amafaranga, n'abantu ahubwo ibikorwa bakora bigaburira imiryango myinshi. Imana ishigwe nyine wavuze yuko bidasaba amafaranga ibikorwa, kandi urabona ko kizohabwa gitangwa kinini nyuma abantu bose bariko barakibona. Ku muririmbyi aka kanya yibaza ati haba ari ukundi kuntu muba mwapfuye gutora, umuremesha gute yuko uzotahukana kandi agashimwe azoba adakwiye? Nimba uzotahukana agashimwe ari umuririmbyi wa gospel, hama undi muririmbyi wa gospel akaba babaye, agende bamusenge. Kuko nimba umukinyi umwe yatsinze ekipe yose yatsinze, nimba ari umuririmbyi yibutswe, dukomere Imana amashi kwibira mu jewe intege ndabateye, ahubwo babiryohererwe bino bintu, kubona hashoboye kuboneka umuntu akavuga reka dushigikire gospel mu mavision 5 manini Imana yamaye ko zokorogeza muri 2030. Vision ya 5 guteza imbere gospel, harimo no kugura studio nini kugira ngo gospel itere imbere. Mu ncamake ko ari ibikorwa ngaruka mwaka baryoherwa. Mbere turifuza yuko umunsi utangira imodoka tuzotanga na award kandi ku barinzi batandukanye, kugira ngo tubandanye tuzana dutera intege abo barinzi barinde n'ingo bibazana n'umunezero. Rero uwo babara bamusengera. Ego urumwe mu bantu bariko barakora cyane kugira ngo umuziki novuga ngo mpimbazamana ugere kure cyane. Nike kintu busaba abandi bakozi b'Imana bagenzi bawe kugira ngo mushire hamwe umuziki mpimbazamana ugere ku rundi rwego novuga ngo rurenze cyane? Icyo nsaba Imana ku bagenzi banje, ufite ivy'Imana biragoye gato, kubera ko umuntu akora icyo yahamagariwe. Mucyo umusaba kubera ko uvyumva, ahubwo bakore neza ibyo bahamagariwe kugira ngo nanje nkore neza ibyo nahamagariwe. Amagenda bashigikire mu byo bahamagariwe, nabo banshigikire mu byo nahamagariwe. Suko cyavuga ngo kubera ko Joshua yabikoze ndabikore, byo muzanira ingorane. Ibikorwa by'Imana umuntu abikora kubera ko yahamagawe, nuko vyashobotse bikaboneka. Ahubwo ndateye intege abakozi b'Imana bazoze no muri ya concert, kugira ngo duparticipe, babonye uko akora ba concert baze baba mbere bariha kugira ngo bateze imbere ababana, kuko aba bantu bavuze baturuka amashengero menshi numva ko duca bagira ngo nabo bakori, ahubwo umwe wese akore neza ivy'Imana no muhamagara. turiko turaraba twinjira muri turabona yuko awati imodoka ejo media yejo vision office ejo tuzobona ushobora kuba abaririmbyi kugira ngo batere afati uriko urabona Uburundi kiretse utabona neza, ariko Burundi ububona ni igihugu kigiye gutembereza, kuko kiratembereza cyane bisaba ko umuntu abibona. Hama iryo terambere rero niryo bahanire reke kuba mwishenge,
uyu mwaka rero umuririmbyi umwe azotahana imodoka, mu mwaka ukurikira turizera ku izo imodoka, ariko navuze muri 2030 turifuza ko dutanga inzu, nicyo twifuza, nicyo dushaka, kuko navuze ni iyo uteye imbere ntihagire umuntu n'umwe atera imbere ku bwawe, ndaba neza uri umurozi, iterambere nyaryo rikuye ko ritegerezwa gukora ku bandi. Rero mu ncamake ivyo vyose bizoshoboka, ahubwo abantu baze bumve yuko ugutera imbere kumwe ko participa mu gutera imbere kumwe. Sinumye gusaba ko Imana ndatumiye abandi batunzi, kuko Imana ifite abatunzi, baze baza no buryo dushigikira ino migambi. Ino migambi ni minini, ino vision ni nini, nibi bibaye ni ncamake vyo twategerezwa kubona, turifuza kubona biba binini cyane. Rero mu byo bya helicopter byose bizo Burundi buri ko buraja n'ahandi ho nitorinda kuvuga helicopter gusa ari amataxi vola, murabizi amataxi aguruka kubera iki cyo gihe batazotsinda. Kabona umuririmbyi agiye gutwara award aciye yatsa asinze asigira mu kurangiza rero